Stadia, BTV, Stadia, BTV, for God's glory. Shalom shalom nshuti bakundwa, nizera ko muguwe neza, natwe turi inkore turashimira Kristo. Reka mubwire ntimwaramutse cyangwa mwiriwe bivuye naho muherereye muri zine z'isi. Turi mu kiganiro igihe niki ku mashakure yanyu Stadia BTV. Ikiganiro cy'uno munsi tuganira ku ijambo maranye igihe kitari gito rivuga ngo iherezo. Ego mvuze iherezo umwe wese utabura butandukanye, ariko ngomba nisunge cyangwa nishimikize ijambo ry'Imana tubona mu gitabo cy'Imana mu musiguzi igice cy'indwi umurongo w'umunani aravuga ngo itanguriro ry'ikintu riruta iherezo ryacu. Itanguriro ry'ikintu riruta iherezo ryacu. Iki ni igihe numva nifuza kukubwira nti wibuke itanguriro ryawe kandi urabe iherezo ryawe. Ego nivyo birashoboka ko itanguriro ryawe ryoba ryarabaye ribi, ariko birashoboka kandi ko ushobora gutegura cyangwa guhindura kazoza kawe cyangwa iherezo ryawe rikaba ryiza kurusha. Nibyo cyangwa birashobora no kuba itanguriro ryawe ryari ryiza uno munsi ukaba waragihonye, ariko birashoboka ko ushobora guhindura ugafata ingingo uno munsi, kuko igihe ni iki kuko ushobora guhindura ibintu byose bikagenda neza, ukibagira ibintu byose uko byagenze, ariko ugasubira ku yindi ntango y'ubundi buzima bushasha. Nkakubwira ikintu kimwe, uno munsi hari ubuzima tubayemo, hari uko turi mu buzima bubi cyangwa bwiza abantu batandukanye, ariko nkakubwira ngo uko turi uno munsi siko bizokwama, oya siko bizokwama, ariko ikintu cyose kigira intango kandi kikagira n'iherezo. Niyo mpamvu ndagutumiriye kugira ngo wumve ko ukwiye gutegura iherezo ryawe. Ntiwite cyane kuri kuko, ntiwite cyane kuri kahise. Nivyo benshi ubu kino gihe abantu benshi bahevye ibikorwa by'Imana, bahevye gukorera Imana, kuvuga cyangwa kuririmba, ibyo byose babihevye, bariko barakurikira ibindi bitandukanye. Ariko nkubwire ngo iki ni igihe ukwiye gufata umwanya utanga amaso iherezo ryawe. Birakwiye ko uhanga amaso iherezo ryawe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo namwe mwiteguye kuko mutazi umunsi n'isaha. Birakwiye ko rero ufata umwanya kugira ngo wame witeguye, kuko ngo ijambo ry'Imana riratubwira ngo Kristo ataraza urufugoza. Mbega yoza Kristo cyangwa urufugoza iherezo ryawe mu byo urimo uno munsi ubona ryo barijyana. Ni byiza ko utegura iherezo ryawe uno munsi, apanejo. Igihe niki fata ingingo kugira ngo ugende uko Imana igomba. Nawe nkubwira ngo iki ni igihe cyuko ukwiye kuba mu bwiza bw'Imana, ukarondera icyo Imana igomba, cyangwa ukarondera kuba mu bwiza bwayo, kuba mu bugombe bwayo, kugira ngo ibintu byose bigende neza. Rero ndaguhamagarira nshuti mukunda kugira ngo wumve ko iki ari cyo gihe, uyu no mwanya wo gufata ingingo muri wewe aho uri hose, mu byo wabamo byose. Ube ngo iki ni igihe cyo guhinduka, iki ni igihe cyo guhindura, cyo gufata ingingo kugira ngo iherezo ryanjye ribe ryiza. By'ukuri ndakwifurije kugira iherezo ryiza, ndakwifurije kugira ubuzima bwiza. Nkuko nakubwiye, inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima. Inyuma y'aka karere turimo hari akandi karere tuzobamo. Aho niho hantu ukwiye guhanga amaso. Inyuma y'iki gihugu turimo hari ikindi gihugu tuzobamo. Icyo ni igihugu cy'ubwiza, icyo ni igihugu cyasezeranye abayizera. Rero birakwiye ko ufata ingingo uyu munsi, nkuko ikiganiro cyacu kivuga ngo igihe niki. By'ukuri fata ingingo, dufata ingingo yo kuba mu bwiza bwayo, yo kugenda uko igomba, kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ndaguhamagarira nshuti mukundwa kugira ngo wumve cyangwe wibuke ko hariho ubundi buzima. Dukwiye kureka guta umwanya mu bintu bitagira ikimazi, kuko igihe niki tugiye guta umwanya mu bitagira ikimazi kugira ngo twishakiye, ariko umwanya muremure tufate mu kwiyumvira iherezo ryacu. Twiyumvira iherezo ryacu, mbega arizo bijyahe. Ego warakoreye Imana nivyo, mbega uno munsi urakorera Imana gute? Urayikorera mu buryo ubwahe? Ariko ndakwifuriza kugira iherezo ryiza, kugira iherezo ryiza ry'abagororotsi. Igihe ni iki, fata umwanya kugira ngo ibintu byose bigende neza. Igihe ni iki nyene, warahezagiwe.